kubabizi ibintu biza kuba bimeze neza mwitabire kano kamo ko gufasha mwene wacu Karim Babel agwaye. Turi ngaha dukora ibishoboka kandi ntibagire ubwoba kuri ico, ibintu byose birateguye ku murongo. Ndibaza urabona ko sound iri ngaha mbe inarengeye mugabo turi akajambo nagomba bashikirize nuko twohaguruka twese tukaza ku gihe tukaza ngaha gushikira mwene wacu Karim Babel. What's up guys, my name is Frank Antoine, Imperative Price 257. Neza na neza turi muri kozi aho twaje kuraba imyiteguro yo gushikira mwene wacu umusaza wanyu umwana w'igihugu Karim Babel. Turi neza na neza igihe cy'isaha 5:30 aho turiko turaraba imyiteguro y'ingene bari kwategura event yo kumugoroba. Karibu mukurikirane neza ibiriko bera hano muri kino kibanza. Thank you. Neza neza rero twacaye muri cya kibanza nyene aho duhuriye kandi nundi umujene ariko arategura neza ibiza kubera hano muri kino kibanza. Katumwegereza tumaze icyamuzanye hano onye. Ndabaramukije. Fresh sana. Nitwa bande? Mazina nje nitwa Lionel Sharma. Ujejwe iki hano onye niki ushobora kuza muri kino kibanza? Kubganje natumiwe na President Michael de Musiciens twaje gutegura sound yonga iza kubera nga kuno munsi. Hama mugerageje kuraba imyiteguro muri mwo ivyo muri ko murakora ni giki mushobora kubwira bari kwarakurikirana Imperative? Gikuru kintu twababwira aho tugitegura nituratangura mugabo masari make dushaka gutangura kandi duwe ikaze abantu bose kubabizi ibintu biza kuba bimeze neza mwitabire kano kamo ko gufasha mwene wacu Karim Babel agwaye. Ko uvuze kubabizi kubatabizi naho niki kiyo babwira kugira ngo bashobore kumenya ko hari event uno munsi kugira ngo baze kwitabira kugira ngo dushobore gufasha dushigikire mwene wacu umwana w'igihugu? Ko kamo kubatabizi ndibaza ni bake cyane mugabo si bose babimenya, araba bimenya ku marezo sociaux, araba bimenya ku mafiche n'abandi bakabibwirwa nyene ku bagenzi. Mugabo vyiza nuko abantu bobwirana kugira ngo tuze turi benshi dushigikire mwene wacu tumuterere kubera ejo niwe uno musi niwe ejo ni jewe. Sawa, reka tubashimire cyane. Sawa namwe murakoze. Turi kumwe n'undi mujene ariko arategura cyane sound katubaramutse cyane. ndabaramukije mtama. Hama culture sound kuko ndabona nico kibazo mwege mufite hano wanyu muri kumurategura anagwanda babaze neza nikiye kintu mushobora kwizeza abantu baza gushika muri kino kibanza kuko kenshi ngaha muri turakunda kubona ko sound ikunda kugorana gose. Nikiye kintu ushobora kubizeza? Ndibaza noga ko sound twipanze jana kujana kondi kumwe na Bochon Pro benshi baranze baramenyereye DJ Naz. Turi ngaha dukora ibishoboka kandi ntibagire ubwoba kuri ico, ibintu byose birateguye ku murongo. Ndibaza urabona ko sound iri ngaha mbe inarengeye mugabo twashaze kubereka yuko ibintu ari amafi. Yego. Reka tubashimire cyane. Yego murakoze cyane mtama. Uyu munsi ni umunsi w'igitaramo cya Karim Babel. Hasigaye amasaha make ya gitaramo gitangure. Twaje neza na neza kugira ngo twemeze abarundi n'abarundi kazi ko igitaramo kiza kuba. Twagiriwe amahirwe yo kubonana na President Michael de Musiciens. Turabaramukije. Amahoro cyane Imperial TV. Yego. Twari dufite akabazo cyane kamatsiko kuri mwebwe. Ni gute mwashoboye kuyumvira kino giteramo? Ni bande bakumotive cyane kugira ngo mushobore kwimvira gukira kino giteramo cyo gufasha mwene wacu? Ibana jewe waramugwaje yitwa Loops. Niwe yaje kundaba arambwira yuko bamanye n'abandi na n'urongoye The Fighters yariwe Famba. Arambwira ingene bimeze ndavuga ni tiens aracagwaye je nzi ko yakize. Barambwira no aracagwaye jusqu'à même no. Ati faut ko duhaguruka. Twaswarahagurutse rero turaja hamwe turagira amanama atandukanye. Turavuga duti reka dukore concert tukora turabingene tukwegeranya ama cotisation tushobora gufasha umuvandimwe wacu ni Karim Babel. C'est ça. Nakaye kajambo ushobora kubwira bari imvyo meke ifatikanya namwe kugira ngo ushobore gufasha undi muri rimwe mugenzi wacu? No kuri akajambo nagomba bashikirize nuko twohaguruka twese tukaza ku gihe tukaza ngaha gushikira mwene wacu Karim Babel. Hama ntihagire numwe yumviriza amajambo ko amajambo nibisanzwe abantu baravuga mugato dushira imbere ibikorwa dukore duhejeje dufate buryo tujane nabo ba artiste turi kumwe tuje kugushikiriza umuryango wa Karim Babel. Cyo ndababwiye ntihagire umuntu umwe ahenda abantu ngo yuko ngo ubuye so twakoranije ngo usa bujya ku mufuko w'umuntu ngo acaja kubika quelque part biwe yagisha abari imvyo tuzoja hamwe
tumusange mu bitaro tumuhereze ubwo buryo bumushikire amakungu abona nakaye kajambo ushobora kubwira abarundi n'abarundi kazi rero bariko baritegura kugira ngo baze kuza muri kino giteramo ayo motive cyane no kuza gushikira mwene wacu nakaye kajambo ushobora kubabwira ndabasavye yuko boza ku bwinshi baze ngaha bahaguruke baze ku bwinshi baze dushikire mwene wacu Karim Babel kuko aracyakeneye utuntu twinshi nk'ubu hari utuntu tw'imiti utu examen duto ariko aragirisha ugufungura ibiki donc akeneye amafaranga umva cyagezwa ku completa murajya twafashijwe na nyakubahwa na famille y'umukuru w'igihugu hamwe n'abandi bari kumwe mugwiza tunga n'umwana wa president wa Senat naho nyene bari kumwe nukuri baradufashije barakoze ikintu gikomeye cyane mugabo twasaba n'abandi ko bogerageza bakuzuza kugira ngo dufashe mwene wacu voilà ama Bucumi reka tubashimire cyane murakoze cyane Imperial TV yego reka tubashimire cyane tungere kandi tubahimiriza kandi kuza kwa muri kino giteramo tuze gushigikira umusaza wacu na mwene wanyu kandi na munyene n'umwana w'igihugu muze tumushigike tumfatire umugongo kugira ngo ashobore kuvuzwa aje gukira hama ntimagire subscribe kuri channel yacu ya YouTube ni Imperative +257 ni Imperative kuri Twitter Facebook na Instagram karibu